ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rumbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru y'ancane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatangurira mu gisata ca politike, tunyarukire kuri ko biravugwa cyangwa se kubiri ko birabera i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero abakuru b'ibihugu bitavye ibiganiro, bikaba ari ibiganiro bigamije kurabira hamwe ku mutekano uhagaze mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yahahuriye na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, ariko bakaza kuba bariko bararabira hamwe na cyane uko umutekano mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uhagaze. Amakuru dufise rero twahawe n'umumenyesha makuru wacu twohereje ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko Donald Trump urongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika afashe ingingo yuko ngo agomba gufatira ibihano Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivanye nuko yohereje igisirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binyuranyije n'amategeko, bivanye nuko igisirikare ca EAC ndetse na SADC cari coherejweyo vyose vyamaze kuvanwayo. Perezida Ndayishimiye rero akaba yoroheje abasirikare mu kinyegero, bakaba rero bamwagiriza ko ariwe aratuma umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubandanya utosekara. Kuri ubu rero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba aciye afata ingingo yihuta cane yuko agomba guha ibihano bikomeye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abandanya bidushikiriza. Reka atunyarukire mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu biganiro bya Arusha byo mwaka wa 2022, nivyo rero byo guhagarika intambara byo mu mwaka wa 2023. Abanyepolitike babonetse bigabuyemwo kabiri, bamwe biyita ko baserukiye abahutu abandi bagaserukira abatutsi. Niho rero umwe mu bakuru b'ibihugu yari mu bafashije kugira iyo ntambara abarundi bayishikeko, yabaza ati ko twabonye abaserukira abahutu n'abaserukira abatutsi, none ninde yaserukiye abarundi bose? Ico kibazo benshi ntibagihaye agaciro kuko bari bahanze amaso amagabura ya nyama, ariko kandi uwo munsi niho utahura uburemere bwacu. Hari kandi benshi bibwira ko abarundi ari ubwoko n'ubucanke abanaba, bikibagira ko hariho ndetse abandi bantu bahawe ubwene gihugu bw'u Burundi nabo bitwa abarundi, ariko kandi batisanga nababwe hamwe muri bwa bwoko bwavugwa. Iyo rero uriko urahiga ineza y'abarundi ukavuga ubwoko butatu gusa, haba hariho abandi barundi wakumiriye. Kera umwami ntiyari indongozi gusa, yari nasahwanya yatuma ndetse abarundi bose bisanga banywanye mu budasa bwabo. Mbere iyo myaka ya kera niho abarundi bari mu migwi myinshi, kuko hakuvuga ubwoko havugwa imiryango ibizwi nk'akaranze. Iyo miryango kandi yari myinshi cyane, ubwoko bwose bufise imiryango injojo, uca usanga abahutu abatutsi ndetse n'abatwa bigabuyemo iyindi mice myinshi. Niho rero uca ubonera ubutwari bw'umwami n'abagabo bamufasha gutwara, wihweje uko bashoboye kurongora abarundi banyanyagiye mu miryango itandukanye, bamwe bose bakagira uruhara rwabo mu kubaka igihugu. Igihe hagize intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe n'amatora, nk'uko vyariko birahinduka no mu bindi bihugu vyinshi byo kw'isi, Uburundi nabwo bwaciye bufata iyo nzira. Abarundi baciye baheba ivyo kwigabura mu miryango karanzi, biyegeranyiriza mu bwoko butatu gusa. Hariho kandi igitangaje, iyo migwi itatu niyo vyanse ko iba mu mahoro kandi ari mikeya. Ikibazo gihari kandi igituma abarundi badashobora kubana mu mahoro bagera no kwiterambere rirama ni ugukumirana. Igihe cose uzokumira mugenzi wawe mwari mufise uburenganzira bungana, witwaje ko ari wewe uri ku butegetsi, bitebuke nawe arigwanira gushika ashikiriye ico kibanza nawe akagutuza. Umuganwa atari umugani, Rudoviko Rwagasore yarahagaze imbere y'abarundi bose mu rugamba rwo guharanira ukwikukira ku Burundi. Mu budasa bwabo
barahanganye n'abakoroni gushika babatsinze intahe iraboneka. Rwagasore ntiyabishoboye kubera atari umurundi canke nawe adafise umuryango canke ubwoko abarizwamo, ahubwo nuko yumva ko arengeye ivyo vyiyumviro ndetse by'imiryango n'amoko, akumva ko igikuru ari kuba ari umurundi. Rwagasore kandi yaje asanga urugamba rwo kurondera ukwikukira rwaramaze gutanguzwa n'abaswahili, ico gihe kandi babafatwa nk'abarundi hari n'ababashira mu migwi wundi w'ubwoko kugira ngo bubekane iruhande yo ku bumwe batatu buhasanzwe. Ariko kandi Rwagasore ntiyamenye ko urwo rugamba rusangira n'abaswahili gusa, nubwo aribo bari bashoboye kubahuka umukoroni bagahangana nawe, bakamenya n'ubwenge bwo kumuca mu muryango ndetse mu ryahumye, kuko abandi barundi bari barakongatijwe n'ubwoba umukoroni yari yarabashizemwo. Itsinzi imaze kuboneka, ijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije n'uwo munsi riracafise agaciro inyuma y'imyaka irenga 60. Iri jambo igituma rigifise agaciro nuko turuyumviriza tukumva yavuze ukuri, ariko kandi bikatugora kubishira mu ngiro. Kuba kandi hari abaciye bakumira abandi bakihagira umugambwe iporona n'ubutegetsi bitwaje amazuru, intara n'idini, kwabaye uguhemukira Rudoviko Rwagasore. Bimwe abarundi bavuga ko iyo uhemukiye iragi ry'uwitavye Imana, umushaha esprit wiwe ushobora kugaruka ukakononera ibyo utegura byose. Bimeze nk'aho rero umushasha wa Rwagasore wadusashavuriye, kuko kuva iyo myaka ya za 60 gushika uwo munsi abarundi ntibararuhuka n'abapfuye bajanye agahinda. Mu rugamba rwo guhabuza demokarasi hari harimo imihari myinshi yafasha umuheto, ariko kandi abarundi benshi bashiriye icizere ku muhari CNDD-FDD. Cari ikimenyetso c'uko bawiyumvamwo bisunze ivyiyumviro vyawo n'intumbero waha urugamba. Abagwanye urugamba rwo guhabuza demokarasi n'abarushofashe umugongo ni ivyabona ko umuhari CNDD-FDD wari urengeye ivy'amacakubiri y'amoko, intara ndetse n'amadini. Ikimenyamenya ni uko kandi indongozi zawo zitatinye gushira imbere imvukira z'intara ya Bururi ngo zirongore uwo muhari, nubwo iyo ntara yaza yaramaze kugira amateka mabi mu mitima y'abarundi benshi bivanye n'amabi izindi mvukira zaho zakoze mu Burundi. Ariko kandi indongozi z'umuhari zashaka kumvisha abarundi ko Bururi atariyo yahemutse, hahemutse bamwe mu bana b'ibito. Iyo ntara yaherutse kandi kuko hariho abarundi b'abagabo bakorera hamwe kandi bahavutse. Mu bihe by'urugamba mu muhari CNDD-FDD hariho indongozi zihemutse zigandagura abo zirongoye kubwo guhiga amaronko, zigasesera amaraso kandi bitwa ko basangiye ubwoko. Niho kandi havuye icivugo kigira giti ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Bivuze ko ubutegetsi bwose iyo bubaye bubi nta kinya bugira ngo mu kubaka ubuzima, naho woba wahora wibona ko musangiye ubwoko. Umuhari CNDD-FDD kugira ngo ushike aho uwashitse ugahagarika intambara ukaba umugambwe ugatsinda amatora, nuko uwashigikiwe n'abarundi mu badasa bwabo mu ntara zose, ubwoko bwose n'amadini yose. Nico gituma rero umuhari CNDD-FDD kuva ukiri mu rugamba wari warashizeho ibisabisho mpuzamadini kugira ngo ibyabaye muri kahise byo gukumira ubwo amadini ntibizogaruke. Ubwo kudakumirana rero hitwajwe intara, ubwoko canke amadini, hariho indongozi z'umuhari zari zibihagarariye kugira ngo bishoboke. Kurya Rwagasore yabihagarariye mu gushira abarundi hamwe mu mugambwe w'iporona bagashika ku ntsinzi, maze kugandagurwa abarundi bagaca basubiranamo. Melchior Ndadaye nawe yaragarukanye uwo mugenzo
wo gushira hamwe abarundi maze barashika ku tsinzi bamaze kumugandagura abarundi basubiranamwo. Na Hussein Rajab yageze ikirenge muco izo ntwari zamutanguriye ashira abarundi hamwe, umugambwe CNDD-FDD uraronka itsinzi. Inkozi z'ikibi zarashatse kumukurikiza Rwagasore na Ndadaye, ariko kandi Imana irakinga, bakimukira ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Gusa amacakubiri yaciye yaka indaro muri uwo mugambwe. Bamwe mu bari barose ibibanza mu ntwaro ya CNDD-FDD kuko bakoze kugira ngo ushike ku butegetsi barakumiriwe, bahowe ubwoko bwabo, amadini, abandi bahorwa ukwemera kwabo, byitwa ko bitwa amazina y'akakekezo atandukanye. Kubw'ububegito bwa Petero Nkurunziza yahamukiye iragi rya Rwagasore n'irya Ndadaye ryo kurinda amacakubiri ayariyo yose yatumye umugambwe CNDD-FDD uta intumbero. None ngiyo imyaka 20 irarumanye, irigoroye igihugu n'abanyagihugu bacu ataco bari marira n'abitwa indongozi. Ivyivugo vyiza byose bya CNDD-FDD Nkurunziza yarabifuse, abisubiriza guhayana ku mazuru manini afyase canke yiburungushuye. Ivyivugo by'amazuru akamye nivyo abaja ba Nkurunziza bakiririmba gushika uwo munsi muri iyo myaka 20 nkaho wagira ngo ayo mazuru niyo azokubaka Burundi. Igihe cyose hazobaho umugwi runaka ukubakirwa ku macakubiri ayariyo yose, abanyagihugu bazokwama biteze ko batazosomanuri mu ngorane gushika baheze bishwe n'agahinda. Wewe uzi ko ufise amacakubiri ayariyo yose, yaba ay'ubwoko, ay'intara canke ay'amadini, izi ngorane uriko uracamwo niwo mwerera wari ugukwiye kugira ngo wumve akanovera k'umwimbu w'ubwo bubegito bwawe. Mu myaka ya za 1995 umushikiranganji yari akomeye mu ntwaro yariho yabwiye urwaruka rwari rwahenzwe ngo rwice bene wabo kuri kaminuza y'u Burundi ndetse no mu bindi bice babahoye amazuru, ababwira ati izo ncabwenge mwirukanye zigata zikomoka zikaja mw'ishamba, ejo nibo bazogaruka kubatwara. Nubwo bari basangiye ubwoko nawe baciye bamwirenza kuko ababwiye ukuri, ariko kandi bataye isake ntibataye ico yabitse. Uwo munsi ukuri kwiwe kwaragaragaye. Nawe uriko urakumira abandi ubahora ibica nk'ibiriya, ejo urashobora guca aribo bagutwara ku karimi kawe kabi warakoresheje. Ushobora kwipfuza ko iryo wavuze risubira inyuma bitagishobotse. Amazuru siyo yubaka igihugu cubakwa n'umutwe w'ivyiyumviro birashe. Ngiyo intahe duhawe, kandi namwe mukuremo icigwa gikomeye cyane. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibganiro ko turashikiriza kuri isaha n'umundi dusozere ngaha tuzagusubira makuru raza kubageza ko bino munaje kuyanyu mukuru cyane muri Radio Isange TV. Sheni ibiri kirara bashikiriza makuru ndetse n'ibiganiro bibabigezo kandi babyakora amatozo muri rw'ikirundi, abadukurikira bari mu mucungure itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, bari mu ntara zitandukanye Gitega, Bujumbura, Burunga ndetse na Butanyerera ndetse n'ahandi ijya n'intu hatandukanye nabashije kudondora. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Gusa babwiye ko n'abari bari mu makungu ya kure no mu bihugu bibanye mwese mbashimiye. Amakuru yacu yakanyereka tuye tuyasozere ngaha, gusa turaza gusubira amakuru yacu ataha.